ntivyorangira ariko wumve ko tugushimiye, turagukunda, turakunezererewe, uri uw'agaciro mu nyonga z'Imana, uri uw'agaciro mu maso y'aba Gravity Boss, special majewe urabizi ivyo, uyu n'umukunzi wanje. Mu nkundire rero twihuse n'amashi menshi twakire intumwa y'Imana. Amen. Mbere ko mwicara ndamukiriza umunezero wawe, mumpezagirire mubwire ijambo ryiza wumva ubwira umukunzi wawe, ari make tuvyagira. Imana ibahezagire. Amen. Ndasubikana gushimira Imana mu buryo bw'umwihariko duteye irindi teka rindi ryo gushobora guhagarara imbere yanyu. Ndashimira Imana ya mpuje none umukunzi Reverend Pastor Olivier. Ndagushimira kutubwira icizere kugira ngo tuze guhagarara hano tugaburira ubwoko bw'Imana. Ndashimiye cyane gose umfasoni wanyu, ndazi ivyo yiremetse, ndazi amabanga atwaye benshi batazi. Imana imuhezagire kandi mugwirize ubwenge n'inkomezi zo kubandanya kubashigikira mu Imana bamagariye. Ndashimiye cyane gose staff yose yo muri Gravity, komite yose yateguye ibihe byiza nk'ibi turiko turabamwo, n'abasenzi bari mu ibanga. Nzi neza ko bariko baringinga Imana kugira ngo ijambo ry'Imana turirasa, tubwiza kurirasa. Umuntu wese kucereka arakora kugira ngo tugubwe neza turi muri kino kibanza. Imana imuhezegere cyane. Nanje nagomba nakire mu mwanya muto cyane gose. Sinandavuga umwe, hari abakozi Imana twagendanye. Ejo twari dufise igikorane ntitwashobora kuba ngaha twese, bari kwishengero. Dimanche naho urabizi ko nibona ari sigiye nyene ndaza, ariko uyu munsi baje kiretse abafatiriwe n'imirimo itandukanye, ariko nabonye batari bake baje. Kasabe abapastori boss baje bava muri CRG, munyemere muhaguruke ku maguru yanyu aho muri, mundamukize iri shengero ryiza. Haleluya. Bandi bahezagire, mwakoze kuza. Ndashaka kubona abadiakoni mugihagaze, abadiakoni, aba evangeliste, aba docteur twagendanye nabo nyine aho bari bahaguruke. Andiko ndagira apere. Haleluya. Bagihagaze ndashaka abamissionnaire bose bije ishure rya mission bo babari ngaha bose bahaguruke ku maguru yabo, nabo nyene tubakire. Haleluya. Reka
reka nakire n'abaririmbyi nabo nyene ngaba mbona benshi bahagurutse. Reka nakire n'undi wese yaje ava muri CLG nabo nyine ari kumwe natwe atashoboye kuvuga muri iyo mice doje kuvuga. Mwese muhaguruke. Amen. Ndashaka mu tariki ibiganza turamutse abakunzi bacu Gravity. Haleluya. Mwakire indamukanyo zacu, mwakire urukundo rwacu, mwakire. Amen. Imana bahezege mushaka kuvyagira. Amen. Haleluya. Hari undi munyakubahwa wundi bashatse ko twakira tutamuvanze n'abandi, umva nyine n'ibyo kuri iki gicaniro. Nawe se ubundi ni mama mbyara. Amen. Amen. Haleluya. Tuzigura amabira yacu. Turiko turiga ku ijambo rivuga ngo birakwiye ko dukora igikorwa wacu wadutumye akibona, kuko bugomba bwire aho atawugishobora kugira ico akoze. Umunsi umwanya mbona muto dusigaje, ariko hagati aho nitwava ngaha baje bazanye imiduga, ntimugende mwenyene, mubaze gataho mugenda mutwaye, kugira ngo umuntu ntabe ngari kariyumvira kaza kurongera atahaniki. Ndashaka umvira nateguye byose ndavye umwanya, ndabona ntushobora no gushikana icakane cyabyo. Ngabo ngomba suka umutima muri kino kibanza, umuntu wese ari muri kino gikorane atahura umutima uri nyuma y'iri jambo, ari wo mutwe ugize iki gikorane c'imisi muri Gravity. Bariko barahimbaza agataho imyaka 10 shengero rimaze. Imyaka 10 garo gisigura perfection, garo gisigura ikintu cuzuye, naho Imana iza kongera kandi gusura kubakoramwo umurimo ukundi gusha. Imyaka 10 twe twarayigize muri CLG. Uri kurumva ngo perfection ijambo rivugika neza, mugabo perfection irimwe amarira menshi yo mwibanga. Perfection irimwo ibimazi byinshi birenze ibyo umuntu aba yaratanze mbere. Perfection naho Imana ikubita itakubabariye. Perfection naho Imana ifyonda gushika ku kanyuma. Perfection naho ushobora kuvuga nka Mose ngo kubera ikumbabaza. Perfection naho Imana ishima kugucisha mu nzira yari yarakurinze gucisha mu kindi gihe. Ashaka kubwira Gravity cyane n'umwungere mukuru, perfection nibihe bitorosha, naho Imana ikwereka imitima y'abantu muri kumwe imyaka yose mu maranye. Perfection naho usura kandi kubatizwa mu muriro w'igikorwa c'Imana. Ariko hagati n'ivyo perfection nziza, kubera ko iyo uhavuye uba komando d'élite, uba wawundi Imana ishobora gukonta ko mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Hari abantu Imana yemera gufata risque yo gupariya na Satani.
Imana irabaza Satani, Satani uvuze ko uvuye mu isi? Aravuga ati yego. Imana iramubwira wabonye umusavyi wanje Yobu, nimba uvuye mu isi surema ko wamubonye. Satani arishura Imana ati none yego namubonye, urazi ngene anyubaha, urazi ukungene ankunda, urazi ngene yitondera ivyagezwe vyanje. Satani yari yibaza ko igituma Yobu yubaha Imana ari kubera ibyo afise. Ashavuga ati hamwe wovyubika uraba ukungene yo guhinduka, wotangana n'ukungene yo kwidodombera, wotangana n'ukungene yo tangura kwitwara. Imana amubwira ndamuzi Yobu, ntanyubaha kubera ivyo namuhaye. Satani ati nyemerera ngende. Niyaguma n'ipahi bari bagize yari kwari gupinga. Muze kuvuga s'abantu benshi muri kino gihe cacu Imana yokwemera gufata iyo risk yo gupinga na Satani kuvirekana ubuzima bwabo. Satani abwira Imana ndekura ngende. Imana amubwira genda. Yobu ndamwizeye. Yobu ntacazoba. Yobu ntazonyidodombera. Yobu ntazomvako. Nawe twari ibyo afise byose. Mbwa Imana amubwira ntukore ku bugingo bwiwe. Shaka kuvuga byinshi, ndakunda igitabo ca Yobu n'umutima wanje wose, atari kubera ko Yobu yababajwe, kubera ko Yobu ni gicapo c'ishengero Kristo akeneye. Ni shengero rica mu muriro mugabo rikavayo rishuza gukayangana. Birivuga ngo mu byo Yobu yagiragejwemo byose ntiyigeze acumura ku Mana. Yobu yagumanye sagesse kuri gwa rugezo aho bitangaje kumva umugore wiwe ariko aramubwira ngo atuke Imana, Imana imukureho mani majambo imugabanirize ibihe byo kubabazwa. Mugabo Yobu ntiyigeze abwira umugore we ngo wa mugore w'igipfu, yavuze ngo uvuze nk'umwe mu bagore b'igipfu. Ntiyigeze atuka umugore we. Uyu munsi ngomba nsuka umutima w'Imana kubijanye n'iri jambo. Birakwiye ko dukora ibikorwa byo yadutumye hakibona. Rero Bishop uranyemerera kandi unsomere. Reka duhere kuri iri jambo nyene Yohana 9 usomera imirongo ku murongo wa 6. Uchima yo projection ndayisome ariko ndasigura kugira kameme nubahiriza icyo bari bambwiye ko teza kwigisha. Mugabo ndaza kucanza rero nkore kuco numva shaka gukora kuri munsi. Twebwe dukwiye gukora ibikorwa by'uwantumye. Nyemera duge ku murongo wa mbere, duhere ku murongo wa mbere. Duhere ku murongo wa mbere. Okay. Ariko arahita abona umuntu yavutse ari impumyi. Abigishwa biwe baramubaza bati mwigisha ninde yakoze icyaha, nuyo cyangwa n'abavyeyi biwe ko yavutse ari impumyi? Yesu arabishura tuyu ntiyakoze icyaha kandi se abavyeyi biwe, ariko nukugira ngo ibikorwa vy'Imana bibonekere kuri we. Komeza. Twebwe dukwiye gukora ibikorwa vy'uwantumye hakibona, buhava bwira atawugishobora gukora. Nkiri mw'isi ndi umuco w'isi. Avuze ivyo acira amate hasi, avurungisha amate utwondo, araheza musiga utwo twondo ku maso. Luka 14 ku murongo wa mbere nyine gushika ku murongo wa 6. Luka 14 umurongo wa 6. Luka ntibashobora kumwishura muri ivyo. Urashobora ku murongo wa mbere. Reka shira umurongo wa mbere 14 umurongo wa mbere. Yinjiye mu nzu y'umwe mu bakuru b'abafarisayo ku isabato kurya, baramugenza.
imbere yiwe hari umuntu arwaye urusina. Yesu abaza abigishwa ivyagezwe n'abafarisayo ati mbega biremerwa gukiza umuntu ku isabato cyangwa ntivyemerwa? Maze barihorera, aramufata, aramukiza, aramusezera. Kandi arababaza ati ninde muri mwebwe afise umwana canke inka hogira igikorokera mw'iriba ntiyoca gikurayo ku isabato? Ntibashobora kumwishura muri ivyo. Tugende Matayo 12:9 gushika kuri 13. Matayo 12 guhera ku murongo w'icenda kugeza kuri 13. Ihute. Avayo yinjira mu isinagogi yabo, manuka, kandi harimo umuntu anyunyutse ukuboko. Baramubaza bati mbega biremerwa gukiza ku isabato? Ngo baronke uko bamurega. Arabishura ati ninde muri mwebwe yoba afise intama imwe ikagwa mu cobo ku isabato ntayifate ngo ayikureyo? Mbega none umuntu ntaruta intama cyane? None rero biremerwa gukora ivyiza ku isabato. Okay, Yohana 5 ku murongo wa 16 kugeza kuri 17. Tubabwiza bwa Yohana 5:16 kugeza kuri 17. Yohana 5:16 kugeza kuri 17. Nico cyatumye abayuda bahama Yesu kuko yakoze ivyo ku isabato. Yesu arababwira ati data arakora kugeza n'ubu, nanje ndakora. Haleluya. 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 Turashaka gukomera amashi menshi ijambo ry'Imana. Shatse kugira ngo nubwo nturonka umwanya wo guparkura aya majambo yuzudeje gusoma, mugabo muze kumva umutima utekeye inyigisho cyane y'ubu munsi, kandi sinza gufata umwanya munini, mugabo biraza gusaba ko unyumva mu buryo bwihuse, mu buryo unyaruka. Ejo nariko ndababwira yuko ishengero ni ikintu kidasanzwe, n'urwego rudasanzwe Imana ifise hano mu inosi, kandi ivyo Imana ishobora gukora byose ntishobora kubikora hanze y'ishengero. Ni ishengero rijejwe ivyo ngaha kuri inosi, kandi ijambo ry'Imana ryaratweretse kuva ku munsi wa mbere twugurura kino gikorane hari dimanche yuko igihe Satani akorogwa, ijambo ryavuze ngo mwamajuru mwe nimuririmbe nimunezerwe, ariko wasiwe nawe wakiyaga wewe ubonye ibara. Aho Satani yakororewe yahakorokeye nivyo afise inzigo, mugabo kandi Imana yatwavertiza d'avance yuko isi ibomye ibara. Aho turi n'ahantu Imana izi neza yuko hari ibara ritegerezwa kuhagwa, mugabo aho hantu nyene niho Imana yaciye ihagurukiriza ishengero. Yesu acavuga ikintu gikomeye ngo data sinsenga ngo aba ubakure mu isi, kubera ko nivyo isi ndazi ko hari ibara igiye kubona, mugabo sindabasengera kugira ngo bave mu isi, ahubwo uyibazigamiremo. Asarongera kandi aravuga ngo muri mu isi mufise amarushwa menshi, ariko nimuhumure kuko naranesheje. Rero ndege kuvugana namwe kubijanye kandi nico wewe ijuri kwitezeko. Tuko turavuga ngo birakwiye ko dukora ibikorwa bibadutumye. Hari umutima wasunitse ijambo Yesu yishuye, abariko baramubaza ibibazo, bariko baramubaza ko ari we yakoze icaha, arabavyeyi biwiwe. Narababwiye yuko hano muri no igikorwa ca mbere ishengero rifise ni igikorwa c'ubucamanza, ni igikorwa c'ubutungane. Naho Imana iciye ku ishengero itunganiriza abantu batuye isi. Nta kundi kuntu kundi umuryango wabuzobona impore atari uko wewe nk'ishengero rya Kristo uhaguruka ukamenya neza misyo yiwawe. Kandi agomabwire yuko natwe bw'umwanya dufise wo gukora ni muto cyane gose, ntidufise umwanya munini. Haleluya. Haleluya. So mama noti gato yansome gato ndabacishize ko ejo natangwe mbwabo sinabandanije, hanyuma ce ninjira mu mutima wicu ushaka kuvuga uyu munsi. Ndasoma gusa, abashobora kwandika muraza kwandika. Nariko ndavuga ibijanye n'igikorwa c'ishengero. Ishengero nababwiye ko n'ugwego Imana ifise hano mu isi bwo gusangangura ibikorwa vy'umwasi wayo Satani. Miso ya mbere y'ishengero sukujana abantu muri Canada. Miso ya mbere y'ishengero sukuvugishwa ku miduga mishasha n'amazu mashasha abakristo bagiye kubaka. Ariko miso ya mbere ishengero ryahawe no guhangana n'amarembo y'ikuzimu.
ibisigaye biri vita inyongera naco bivuze n'ubusa gusa. Sindi kwa umuntu areka aranyumva. Iki ni kintu cyambere shengero tubwiza gutahura. Wewe uriyo kugira ngo usangangure ibikorwa by'umugwanizi. Yesu areka avuga ngo ngibi ibimenyetso bizoherekeza uwizeye izina ryanje. Mani majambo ni shengero yatangwe avuga ngo bazosenda abademoni. Hariho ordre ihari. Imbere ko barambika ibiganza ku bagwayi bagakira, imbere yuko barinywa ivyica nta gico bibagira, icambere bahawe no gusenda abademoni. Muyani majambo ni kuvuga ngo ishengero ririho nka guverinoma ijuru ryetabije hano muri nosi kugira ngo rihangane na wa wundi afise umwanya muto yakororewe ngaha muri nosi. Gushika nganizira ko turi kumwe ishengero rihagaze neza hano muri nosi, ijuru cyaryegerera abantu kuruta. Muyani majambo ishengero ryegereza abantu ijuru. Ishengero riko riraba ico ryabwirizwa kuba. Ijuru riba hafi y'imiryango yacu. Abantu ntibakizwa kubera ko gusa twababwiye ubutumwa bwiza. Ndaza makameshi maze kwasista mu buzima bw'iwanje aho hari abantu benshi baje kwihana tabutumwa bwiza nababwiye, mugabo kubera ico ndi natahuye neza, umuntu akaza umwigeze kuruza ansanga mu rubanza twego turasohora umwana, araza arambara ku birenge vyanje arambwira ngo ndarusha, maze imisi 3 nywa ntaryama, arambwira ndarusha, atari kundazi benshi batabawe, arambwira ati nandi ndashaka utabara ubuzima bw'iwanje. Ndamubwira nti taha uje kuryama uzogaruke uri riside kubera ko uburarushe. Nari nzi katagaruka ariko yaragarutse mu nyuma, agarutse azanzaniye ikaye irimo ibihe vyose yaciyemo vyamubabaje. Mama we yaragwaye mu mutwe, mushiki we bamusambanya ariko arabiraba, ibintu vyinshi cyane gose. Kuva ico gihe yakira umwami Yesu, arambwira ati gusa ndafise ikibazo kimwe sigaranye, nta mpuzu ufise zo kuja gusenga kandi ndashaka ko ubu utazosubira kunsiga, ndashaka ko tujana. Ndamurondera impuzu, ndamurondera ikirato, arakizwa. Nuko yajabuse mu mahanga, ubundi aho ngiye kuvuga ubutumwa hose nagina namwitwaje, yari fierté yanje. Uwo nta butumwa bwiza namubwiye. Ishengero iyo ribaye ico ryabizwa kuba ijuru ryegera abantu. Iyo muri ko murabona abantu benshi uyu munsi ikintu cyose kibaye, ikintu cyose kiriko kiraba kibahungabanya, bakumva borondera ubutabazi ahandi hantu, ishengero rirasinziriye. Ikibabaje nuko uyu munsi amashengero, umunsi umwe Kristo arambwira ngo ishengero ryanje rimeze nka morgue. Morgue n'ahantu munyumvirize neza, n'ahantu hari abantu, mugabo abantu bariyo n'abantu bari insensible, n'abantu batari ko barabona, n'abantu batari ko barumva, n'abantu badashobora kuvuga, mugabo barahari. Ishengero rya Kristo ntibwizwa kuba morgue, ntibwizwa kuba ahantu hari abantu ariko atabuzima bagira. Siko muri ko murayva muri kiro kibanza. Haleluya. Nico gituma iminsi yaje yibi bikorane. Ishengero ribwiza kuba icyo ribwizwa kuba. Ishengero ribwiza kuba maso. Ishengero ribwizwa guterama. Ishengero ribwizwa kugira umutwaro. Ishengero ribwizwa kugaragaza Kristo. Ivyo rivyo bituma ijuru ryegera. Iyo ijuru ryegereye abantu, umuntu arakira mu bana atari kwera kuba musengeye. Hari umwana sizo mwibagira, n'umwana bamutazira muzungu, mugabo niko yakuvukanye inzobe nyinshi. Uwo mwana aba hafi y'ishengero ryacu. Rero inyuma amadirisha hari ukuntu ameze ku buryo uri inyuma arashobora kuraba akabona ibyiko biraba mu ishengero. Uwo mwana yakiri muto, afite imyaka sinavyibuka nimba 7 canke 8. Uwo mwana ari karakina aca kumbabura iriko amazi bagomba gutekesha umuceri. Ayo mazi aca mugwako. Umwana mumbabarire, igihimba cirondoka ciwe kirashikirwa hafi gucika. Uwo mwana mujana kwa muganga, barakora ivyo bakora vyose. Umunsi umwe meje kuvuga ubutumwa bwiza ku kibuga, hari match yari yabaye, hama tuvuga ubutumwa bwiza. Papa warazarandaba arambwira ngo umwana wanje yakuntumye ko, arambwira ingene ibintu byose byagenze, atarambwira ngo yambwiye ngo kandi yabwiye n'abaganga ati naho muri ko muramvura Apotre Keva ataje kunsengera sishobora gukira.
papa wabimbwiye sinarindiriye gukora ikindi kintu nace nasi imodoka ca turajana uwo mwana mushikire baranyereka umwana ameze muravyumva nyene abantu bigumbagumba nagize ibigumbagumba vyinshi cyane gose mugabo ndabaza umwana muzungu kubera iki wabwiye papa wa na mama wawe n'abaganga ko nta gusenga utazokira acarambira ngo ndazi mpora ndaba ingene usengera abantu atukungene numva ameze ivyo bonkorera vyose nta nakimwe vyoshobora gushikako ubwo butansengeye wewe uri umukozi w'Imana. Charamaza muzungu ushaka uzobikini wakura atarambira ati je shaka kuba ibintu bibiri ndashaka kuba umuganga kandi ndashaka kuba nanje umukozi w'Imana. Ndabaza kubera ko ushaka kuba umuganga muzungu arambira ngo kubera ko abaganga baritaha abantu bababaye kubera ko ushaka kuba umukozi w'Imana ati kubera ko ngene wowe ukorera Imana. Ishengero niryo ryegereza abantu ijuru numva ameni meze neza. Icya gatatu ishengero ni inyishu y'Imana kugira abantu babeho uko ijuru rishaka. Hari kungene ijuru ryategekanije ubuzima bw'umuntu wese hano mwino si ukungene azobaho mugabo ushobora gutuma ivyo bikunda suwundi ni ishengero. Cyo gituma uyu munsi ndaza kubahambarira. Paul Musumera aravuga ngo Imana irabingingira muri twebwe na ndumva Imana igiye kubakarira iciye muri jewe. Okay, nyarukiriza impa manote just amanote. Okay, ishengero ritwaye umutwaro reka nongere ko w'Imana bwira umuntu rero ndi wati Imana irafise umutwaro uti kandi Imana irafise ibiriza ariko uwo mutwaro Imana ifise yawuremetse ishengero ni ishengero gikore umutwaro. Ishengero ridafise umutwaro ishengero ritariko rirarira iryo si ishengero iyo ni association ni kintu kindi sizi nizina twocita ishengero aho riri hateza kuba umutwaro. Ishengero aho riri kuko ivyo Imana izokora vyose icishije ku ishengero bizova mu mutima ukishengero rikorera babazwa ririzwa n'ibiriko birariza Imana. Kumenya ibi no kumenya uwo twubatsweko nico turi muri we biduha kubaho turiko dushitsa narakibabwiye ejo katishuyo. Katishuyo ni jambo Yesu avuze ngo amarembo y'ikuzimu ntazo rishobora shall not prevail against it. Kubera iki ishengero ni urwego ruteye ubwoba bwo guhangana n'amarembo y'ikuzimu. Amen. Are we done? Bien. Shaka unsomere rero Zaburi ya 82 ngomba mvugane n'ishengero. Ngwino uransomera uhere ku murongo wa mbere. Zaburi 82 ndaguhagarika. Yego. Imana ihagaze mu ikombe ryayo. Ihagaze mu ikombe ryayo icira abacamanza urubanza. Icira abacamanza urubanza. Mbwira umuntu heribandi wawe ngo uri umucamanza cyane gose uri umucamanza mu bikorwa tubwiza gukora hakiri ku murango hakibona ni igikorwa cy'ubucamanza nivyo gushika ngamugumane nanje gatoya. Imana ihagaze mu ikombe ryayo muri Bibiliya y'Icyongereza avuga ngo iri muri ni ikombe bavuga court ni nka tribunal canke ni kujya vuga inama bavuga utajya mu kigo bahita gute mu nama shinga. Yes, inama shinga amateka mugabo cavuga nko mu Cyongereza ngo y'izindi mana. Hano bakoresha ijambo abacamanza bakoresha gods utumana kubera ko icyo twacitse muri Kristo Yesu cyatugize icyari. Bivuga ngo ukwari niko turi ngaha muri Yohana wa mbere kari ku murongo wa 17 bigasubira ngo nta tandukano riri hagati y'uweza n'abezwa kuko bose bakomotse kuri me kandi ntibimutera isoni kutwita bene se. Abaheburayo 11 gwino vyumvikana neza yuko wowe ingene Imana ikubona suka abantu bakubona. Imana ikubona uko Kristo imubona kuko icyo Kristo yarose cyose
n'icyo yadugize n'icyo yaduhaye. Aravuga ngo nahawe ubushobozi mu isi n'ikuzimu, ukomerwa ubushobozi nabuhawe namwe ndabubahaye. Muri Yesaya batubwira ngo ubutwari buzoba ku bitugu vyiwe. Bivuga ngo niwe mutwe w'isengero, isengero rikaba umubiri wiwe. Mu yandi majambo, Kristo niwe identite y'ishengero. Ntiyakutugiye kurondera ibipapuro administratif bagusaba passport yiwawe, ntibakeneye umubiri wawe wose, ntibakeneye ifoto y'umubiri wawe wose, ntibakeneye amaboko yawe, ntibakeneye amaguru yawe. Umutwe urakwiye kugira ngo urepresente ibindi bihimba bindi. Bavuze ngo Kristo niwe mutwe w'isengero, vyumvikana neza yuko niwe arepresente isengero hano mw'inosi. Numva amen message muri cyo kibanza. Numva amen message muri cyo kibanza. Numva amen message muri cyo kibanza. Haleluya. Haleluya. Rero ahagaze mu ikombe ry'izindi mana, zabu yahaye kamere kiwe. Waruzi kufise kamere ka Kristo muri wewe. Waruzi kufise kamere ka Kristo muri wewe. Dusome Petero wa mbere 2:1-4. Washaka kuhamagara turace tugaruka ngaha kuko ndagomba aha ni mwatahura muca mwumva ico Imana igiye kubwira umuntu wese. Nababwiye sibuka ko ari dimanche no kwari dimanche. Iyi message mwahawe bishop iri prophétique ku ishengero ryose rya Kristo mu Burundi. Ntabwo ari hano gusa rya ishengero. Yarukiriza 2 Petero wa 2 1:3-4. Petero wa 2, shiraho Petero wa 2 1. Ihute ku murongo wa 3 no ku murongo wa 4. Aha 1. Okay. Kuko ubushobozi bw'Imana bwayo, bwaduhaye ivy'ubugingo. Ndashaka kumbira umuntu rero ndi wati twarahawe ivy'ubugingo. Bavuze ivy'ubugingo, nimumve neza, twarahawe ubuzima bwari buri muri Kristo Yesu. Nicyo gituma Yohana 1:16 avuga ngo ibibogaboga muri we nivyo twese twahawe ko n'ubuntu bugeretse ku buntu. Ikibazo sivyo ukenera, kuko ivyo ukeneye Kristo yarabiguhaye. Ubushobozi bw'Imana bwayo bwaduhaye ivy'ubugingo no kubaha Imana zose, tubihezwa no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe. Ku murongo wa 4 rero, ivyo vyatumye aduha ivyo yasezeranye vy'akabura rugero. Ntibavuze ngo azoduha ivyo yasezeranye, yaraduha. Ishengero ntituri mu isezerano ryo kuzohabwa, ahubwo turi mu gusiswa kw'amasezerano y'ivyo yaduhaye. Ndababwiye ko ishengero atari urwego rusanzwe hano muri nosi, ruri hejuru y'amaguverinoma, ruri hejuru y'amainstitution yandi mushobora kubona. Nimutahure neza ijambo ry'Imana rivuga. Ivyo vyatumye aduha ivyo yasezeranye. Vuga ngo vy'akabura rugero. Bihambaye cyane. Ivyo ufise ni ivy'akabura rugero. Naho nyine bavuze ngo ivy'akabura rugero, Bibiliya ikigiriki ntironka ukungene yexprima ivyo twahawe. Ariko amajambo aba makene. Paul yageze mu ijuru avuga ngo nabonye ibintu amaso umuntu atemererwa kubona. Mene majambo hari ivyo Imana yatubikiye amaso y'abatarabona. Ariko gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo ivy'amaso ivyo twiteze kubona mu ijuru sivyo tumaze kubona. Numva ivyo umuntu atemererwa kumva, hari ibintu umwana umuntu atemererwa kumva. Gwino Ico tumavuga ngo vy'akabura rugero bihambaye cyane. Sivyo arivyo vyose bihambaye cyane. Papa, ejo numvise intaye yawe, numva umengo noyitiza gatoya muri ino nyigisho. Ejo Revera Pastor yanteye inkuru yadushingiye intahe ukungene muri 2008 umengo no mwaka yavuze. Madamu wawe yigeze guhura n'abayisiko, baramwesikuruka kandi amafaranga menshi cyane.
bamuhenze ibyo ntagiye kuvuga kumvuza umwanya kumbuga ngo uyu mupapa aryamye ariko arasenga ati nyene ayo mamiliyoni nyene barayakubise 2008 amamiliyoni muri 2008 umvise umuntu afise umuriyoni uyo muntu ni nk'umuntu yari afise muri yaridi muri kino gihe bamukubise amamiliyoni menshi haravuga ati nyene turasubiye kwisuka handi mu Cibitoke bahita gute ati ndasubiye kuja kugunuzwa ikagunuza arasenga ati manoya ibi bintu ntuvyemere narabikunze cyane ndavuga wow ibi nivyo bihambaye by'akabaro gishenge bwiza gutahura uno mupapa ryami yumva ijwi rimubwiye ngo vyuko ugende kwitanganyika arakekenya ati sha ubu ni ndari karavuga ni Imana canke n'abadayimoni bagomba kumbotoza umuryango wacu ubwo irizwi rigomba konza kwiyahura mugabe iryo zura bandari mubwira genda kwitanganyika wicareyo uno mupapa araguruka aragenda yisharayo hama yicaye hari abantu bari bahari umengo mu vyambwiye nini hendo zurangusora umengo hari nko mu masata tibino nk'ivyo ku murango yicaye hari abantu bari bahari aho hantu aca yumva ijwi rimubwiye ngo urabona ujya mu genda ufate ati mwizina rya Yesu ibi navyo nibiki ubwo sinasaze iyo uve nawe uri kuragenderwa muri ubwo buriya umviriza urashaka ko ndakugarukanira ivyawe vyanyazwe genda ucakira ujya muntu harumvira aragenda kiriko aripanga ukungene abigenza kera ati nyaruka atarakujana ataramufata yambwiye ati umupapa gufasha wofu mufatwa na seiya amufata ngaha undi ati we nibiki wewe ati umva ndagufasha ati ivyo ukavuga ati ndagufasha kuko yabaje madamu ati abantu bakwivye nabutsi ntuzaho two barundi ati na baje gutyo nyene nabo ni ndababonye no bamenya mugabo sinzi irengero ryawe aramufata ati ndagufasha ati iki ndagufasha ati telefona madamu ati unyene nyaruka ngurumva harona goma ati mvuze unyene fata taxi utse unsange ngaha aguma mufasha vuga ngo aguma mufasha madamu wacu arashika ashitse akubise ijisho umuntu yafashe ati nuyo nyene undi asije nakubwiye ko ndagufashe nta munsi nta foto yamweretse nta kintu na kimwe ariko agendera ku makuru ariko arahabwa n'ijoro inyuma yaho bamujana muri Beseri burya nta mwanya waheze aterekanye aho abandi bari barafatwa bose habuzemo amafaranga make bari bamaze gukoresha ngo bamaze kugura ngo bitenge bagomba baja bukikongo ariko aragarukana ayatari make ari muhemu yera yamutwara iyo sensibilité spirituelle yagiye ku ishengero kubereka umuntu bimworohera gupanga ikinyoma cy'ukumwinaza kukwesikoka kandi akayacikana twahawe ivy'akabura rugero bihambaye cyane si pastori si apotre ni no muri 2008 sema ko 2008 yarakina mu bebe spirituel ntabwo cyari kirenga kabisa haleluya ariko ivyagiye biragaruka kubera iki ivyo yahawe vy'akabura rugero bihambaye cyane murya murongo kugira ngo bidutebe gusangira akameremere nkiwe nyarukizo murongo kugira ngo bibatere gusangira n'Imana akameremere kayo dusangiye n'Imana akameremere kayo Yesu yaramenye neza ko ikori bari ko baramuronderako nubwo atarifise nayo yarafise Yudaya yatwaye ariko hariho urufi mu mazi ruyafise abya Petero genda uraba urufi rwasami kukuremo amafaranga bakeneye kandi ntaho batwereka bamugaruye ubwo rufi rwa rufise exactement ayo yarakeneye sawa iyo ako kameremere kayo niko katumye adakeharirwa n'umunsi Yesu yamabwiye ikintu kimwe kugira ubuzima bw'Imana si ukugira vyose ata disposition mugabo nuko igihe cyose ubikeneye biba biri disponible kuza aho uri
numva ameni meseza muri kibanza, numva ameni meseza muri kibanza. Haleluya, haleluya. Bisura kuba bitahari uwo mwanya, ariko aho biri biraza kuza. Numva ameni meseza muri kibanza. Ivyakabura rugero bihawe bitutera gusanga n'Imana akameremere. Iki kintu twocumva nk'ishengero, denja tuvuga rero ubuzima bw'ishengero tubiza kubaho. Kamere k'Imana. Haleluya, haleluya. Ako kameremere k'Imana niko katumye Kristo akiringa. Ebabwira icyo Kristo yashoboye kuba hano mu inosi ni cy'ishengero ibwirizwa kuba. Nivyo. Ni moins ni plus. Ahubwo mugabo numvuze ngo ni plus, icyo ni kirimo. Kubera ko yavuze ngo abanyizeye ibikorwa jewe nkora nabo bazobikora. Icyo ni sambere, ariko bazokora nibibiruta, kuko mwe mufise umwanya jewe ngiye gusubira kwa data. Yego. Umunsi makene gutegura Pasika, nta mafaranga bari afise yo kugura. No, yarakeneye kuja i Yerusalemu, nta mafaranga yari afise yo gukota indogoba imujanayo. Mwese nababwiye tumvirize ni mugende hariya mu mihana hepfo hari nyane y'indogoba atanu arayigenderako, mugende muyiziture. Ntaramwe mbona yasavye uruhusha, kandi nababwiye ati muze guhura na nyeneyo niyababaza muze kumubwire ngo databuja. Baba bantu siriko tukiri kube muri kino kibanza. Ati ko ndakwereka ko nta mpamvu yuko Satani akwereka yuko uri umuntu pure, uri umuntu atasamaze, uri umuntu wahari inyuma. Nubwo sosiyete y'ibyo yagutoreje, n'ibyo sosiyete y'ibyo yakubwiye, nubwo ababanye ariko bakuvishije, abigisha bakwigishije, ariyo definition baguhaye, icyo sico gisengero riri. Mubwira ati boss aravuze. Mumubwire ngo databuja arayikeneye. Boss. Haleluya. Kumusangira kameremere kayo. Tugendere handi rero muri Zaburi. Aha rero Imana iri mu ikome, iri mu nama nkuru y'ututumana dufise kameremere k'Imana Kayo. ari bo bacapfa ngo ndumucamanza Kajewe. ikintu utacumva bizotugora ukungene uzoshobora gushitsa itizuru ryakuzaniye hano muri no sirufa mbene yambura kino kibanza. Amina. Haleluya, haleluya. Isengero nababye isengero ry'Uburundi n'umutwaro wanje, kandi ize neza nakekeranya ko hari igihe rizokura, hari igihe rizova mu bwana, hari igihe rizoshika muri maturite. Imana igomba hari igihe rizofata position yaryo rigafata ingingo zibereye kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana. Uko ibintu bimeze uyu munsi siko bizokwama, uyu munsi baribona siko bazohora baribona, siko bizohora barikengera, siko bizohora. Nakwizeye cyane. Hari igihe ubuherezi buzoba buri hejuru y'ubwami. Mana we iriko biraza. Hari igihe Samweli aba ari wazoba ariko arimika Sawuli, ari wazoba ariko arimika Dawidi. Iri imbere. Uva mbere meseza muri kibanza. Haleluya. Abibaza ko ari bisanzwe ishengero sanu gusa turuhukira. Abaruhuka baracyari abana, abakuze mu ishengero baraharuhira. Nuva mbere meseza neza. Uri nivyo no uri umwana ico gihe. Tuzubwira akiye kuguhanagura amaso sa. Iyo umaze gukura ubwirwa ngo Hezekiyeli ngo amarira yawe abe amaviranda. Uce wihanagura ugende kuvugishwa utitaye ku rupfu rw'umugore wawe. Ntuniyumvire birebire nta nikiriyo. Uze kubwira abantu Imana yinvestisa mu ishengero, ntiyinvestisa mu gushiramo amafaranga, yinvestisa mu gushiramo persecution. My God. Igihe cyose uri kurababazwa ubimenye neza yuko Imana ikirashira umutahe muri wewe Komeye. kuko umubabaro mu bijanye n'ishengero nturiho kugira ngo wice ishengero. Umubabaro ni gise ishengero bikene kugira ngo rivyari kanguru. Hari abantu ko ndabwira muri kino kibazo ngumva amene yawe. Tico kituma wumva umengo uravyumva warashitse uri kurasubira inyuma uri kurafa. Ishengero iyo rikorera abaho ubuzima bibwizwa kubaho riraruhya cyane, rirarira cyane, riraboroga cyane. Nuko kuri
Okay, Yesu yarabivuze, sindi ko ndabivuga. Intumwa yiwe nahabu kumenya umutima we kubijana n'ibishengero. Naravuze ko twuma dusome ngaho mugabo nyemera dusome muri Yohana. Genda muri Yohana. Twarukomye mabitwaye. Igice ni ca 16. Shirayo. Haleluya. 16. Nyemera dusome. Some hera ku murongo. Okay, hera kuri 20 semyo. 16 guhera ku murongo wa 20 ihute. Haranditswe ngo nukuri ndababwire mweho muzorira mu boroge. Ndagucire mu gatoya Bishop. Si hose Yesu mu kuvuga yatabura kuvuga ngo nukuri. Ikintu cyose Yesu yabanza kuvuga ngo nukuri. Kabiri. Iyo yari ndahiro. Yuko atakintu nakimwe kizoshobora gukura hico kintu. Hari ibyo Yesu yavuze tubona byahinduwe n'ibindi byabaye. Mugabo yari ndavuga ati nukuri. Ni nka kujya kuri sheke yawe ushobora kuyibara. Iyo waheje kubara sheke yawe nta kindi kintu kindi washobora kuyikoresha. Abakora ama operation bancaire muravyumva. Iyo sheke bayibaze bagashaka ko tuyaturongo hariya hejuru. Tuva mu mani majambo nta kindi kintu kindi bashobora kongerako. Barazitiye. Yesu arize avuga ati nukuri ni double signature kuri sheke. Byaba bikomeye. Na sheke bara amafaranga yiwawe udasinye kabiri ntayo baguha. Siriko muriko muranyumva. Iva mu yandi majambo iri jambo agiye kuvuga ngaha ni message y'ubuzima bw'ishenge idashobora guhindurwa n'ikintu kimwe. Rero abaza babwira ngumva yaravyoroheje. Urazi now we have the easiest life on earth. Abantu ndakekeranye ko abantu hari ishengero. Baribeshera naho barabi. Abavyeyi muri ngaha mwavyaye nta munsi numwe kuvyara vyigeze biba ikintu coroshe. Ico gituma mama bacu amamenasi bakunda kutugira ko tukira abana ngurazi gise cawe nari ngene umunsi umwe kuzomenya ico kintu mugabo n'uyu munsi nasanze ntarakimenya kuko umugore wanigerageje kwimubaza none ico gise kimeze gute ati si bintu ico womenya si bintu ya muvyeyi ndigera numva ngo ngurumva ngo amaze kuvyara kenshi ngo ramenye igise ikimenyego kuko ntanda iza isa n'iyindi mama we muragaheza gigwa kweli muriko muranyumva rero twagiye rero Bishop agomba uyu n'umugore ari kuri table nukuri ndababwiye mweho muzorira mu boroge avuze ngo iki muzogira iki tuzorira tuboroge ngira umuntu rero ndi wawe uti uzorira kandi ongera uboroge niko biri ivyo ni ntabanduka nimba ukeneye gukora igikorwa cy'uwagutumye hakiri ku murango nuko utahura buno buzima ino eta y'ishengero harimo kurira no kuboroga ibitangaza biriko birakoreka ndabizi neza ko ivyo bitangaza byavuye mu kurira no mu kuboroga oga ntibiza gutyo akaguru kare ku kandi bishoboka komeza mugenzi ngo iki bazorira baboroge ariko abisibo bazonezerwa bari mu kirori twebwe suko bariko barajubira wowe umenye neza ko nimba ukeneye intahe kandi ukeneye ubuzima bw'isengero nyakuri rya Kristo hariho kurira no kuboroga baryumve aho hantu ntuhave baryumve niho muzorira mu boroge marira nimba mukeneye kugira umunezero wo kubona abariko baravuka nta kintu kibabaje Yesu yavuze ngo twari tumeze nk'umugore akuriwe tugeze kuvyara twavyaye umuyaga ntabo kuba mwisi twazanye most of churches gamurundi si vyara umuyaga umuyaga ninde n'umukristo atigera n'umunsi numwe atahurisha ubukristo buri ni wa mukristo azagakora ivyaha mu nzu y'Imana ni wa mukristo aza ntahinduke
abo nibo tugwijije muyoro abo kuba mu isi imana ikeneye ko tubyara ni wa wundi yiteguriye ari ikintu kiba wigeze kurushinga nawe tukimenyana ingene imana yagukuye ngaho i Bujumbura ikakudugana ruguru imwara atazi yagiye cyangwa ategura impuzu hari igikorano ugiyemo nta mupastori bavuganye nta muntu n'umukozi imana bavuganye araduga aragenda yahagara ati umvize kati bubamfu bandanya aragenda ageze ahantu asanga umuntu amurindiriye arambwira ati mukozi w'imana karibu twari tukurindiriye afise amakuru amukuye ngaha ariko hari abandi bantu basenga babwiwe ngo umukozi w'imana w'iki gikorane nzomubazanira avuye i Bujumbura bamubonye ati karibu umukozi w'imana ingo tugende aho imana yagutuye habo kuba mu isi n'uw'imana ibwira ati rekura ivyo byose ufise akabirekura abacu banka no kurekura ikigira 10 ngo ni menshi azorekura imodoka banka kurekura umushahara kugira ngo ukore imana ngo ngo nta mana yombwira ivyo ngirasi ko nkeneye kubaho baho nezero ababa mu isi Kristo akeneye niba abandi avuze bavuga ati ndiyo Bwana ndi hano umusavyi wanje yasavuze ngo ndatuma ninde tugavuga ati ndi hano mwami nabaje utuma dukene ibintu vyoroshe muri kino gihe kwe nabone ngo ngushira mu bwenge ari gata bwenge bujamo kuko ubwenge bw'Imana buruta ubwenge bw'abadayimoni ubwenge bw'isi n'ubwenge bw'abantu mvuga ngo ubwenge bw'abanyabwenge n'ubupfu kumana hari byo kubwira ukamengo n'ubupfu ivyo yabwiye no mupapa b'umushinga ntawe ijunde byari ibintu by'ubupfu ivyo yamubwiye byari ibintu by'ubupfu kuduga utazi yugiye yijwe gusa mbwa Imana amaze gutegura byose mana we mweho muzorira mu boroge ariko abisi bazonezerwa arasubiyemo mweho muzobabara ariko umubabaro wanyu uzocika umunezero naho ibihugu n'ivyaba biriko biratabagwa ubukene bwabo buriko buraranduranwa n'imizi indwara z'amakanseri ziriko zirasigwa ku iherezo abantu basigaye bafise une espérance de vie iri hejuru tuzonezerwa tuivuye mu maboro umunezero wanje nturi mu vy'Imana yampaye umunezero wanje uri mu vy'Imana wewe yaguhaye nukuri umunezero w'abacamanza si promotion bahawe Imana ikeneye kunyirura muri biro maze igende ko ndarira inzanira abantu bashingira intaye indushe mbona ubuzima bw'abantu bwahindutse ubuzima bw'umuntu yakize sida shaka kimuga ca mugurutse nibishobora kugereranywa n'ubuzima bw'umuntu bwahindutse aho wa muntu ashobora kuba bamuhevye mu muryango bamutaye wino papa wino musi nakiri mu mama n'umukobwa avyaye gatatu ku bagabo batatu batandukanye yambwiye ati mama yavyaye abana batatu nyene ku bagabo batatu batandukanye ati mama wanje yandura umugera ati yapfuye atanumwe mu muryango abizi ngo papa numva bavuga ngo yitwa Alex ati uyu munsi nanje mba mu hoteli kubera ko ndabemerera ko nzoba ari hayo mafaranga afise umwana w'uruyoye yavyariye mu hoteli ariko arambwira ubuzima bwa mama wiwe nta kintu na kimwe cavuyeko nibwo ubuzima ariko arasubiramo Satani kuko afise umwanya muto arazwi mwena amaximiza uwo mwanya umubabaro w'abantu bameze batyo akamongereza ingorane mu zindi kubera ko mu ishengero
nta mutima w'urukundo ugihari. Nta muntu yumva yo kwigura ubuzima bw'iwawe. Nta muntu yumva we yoheba ivyo kugira ngo ashobore kurekipera ubuzima bw'iwawe. Impamvu tutabona gukora kw'Imana bivuga ngo ishengero rya mbere yari ryubakiye ku rukundo. Nta numwe yavuga ngo ikintu ni icanje. Ico ufise Imana ibayira kigutiza. Ishobora kukikwaka umwanya kuva ati gishire naka cyangwa gikoresha iki. Mugabo uyu munsi mwishengero buri muntu wese ashaka guyiwe. Nane dufashe. Iyo ndiko ndumviriza abana nakira mu biro baza bambwira amakuba ivyago barimo, urumva neza ko Satana profita igihe ca faiblesse zabo. Arazi kuza bashoje bataronse ico barya. Ariko ubundi mu nzu y'Imana ijambo ry'Imana rivuga ngo ivyo kurya ntibikabure. Ntibwiza kuzana amafaranga gusa, zana n'imiceri nayo, zana n'ibiharage navyo. Hari abantu badakeneye amafaranga, bakeneye uwo muceri. Hari abantu bakeneye impuzu, hari abantu bakeneye uwo muceri, hari abantu bakeneye ubu yashobora kunywa uwo munsi mukabura avuyemo. Ariko benshi musika mubikora kugira ngo Imana yishure ibibazo vyanyu. Kurumva kugira ngo iyo visa ndayironke nace ntanga ikimaze kuja kuraba abagwayi kwa muganga. Kushika ryari tuzokwama turiko turakora commerce ku Mana. Ego nivyo ndabize na principe spirituel akora. Mugabo ubundi ishengero ryabwiza gukora ibikorwa be nivyo kugira ngo Imana igishe ikoreye ubuzima bwabo. Ishengero ryabwiza kugira n'umuvyeyi ateza kurizwa n'abariko bararira. Amen Yesu. Kubabazwa n'abababaye. Amen Yesu. Ugenda imbere y'Imana ko bati Imana simva nga utambwingere kino ndakigenza. Mu mwaraza randa muri birabwe ati je mfite imyaka 59 mugakwira ngo ushobore kubesha habuzukura abana banje bantanye heza kumaza guhamagara mugabaza tugasambana 59 ans. Shengero urambwira ko atari umuvumo muri ako karere. Hari gihe dukeneye ngo ikanguro rifata ikibanza mugabo imbere ko ikanguro rifata ikibanza ishengero ribwiza kubanza ubwa mbere na mbere guhinduka. Twe turabacamanza shiraho justice. Nitwebwe Imana ifise umusumwe Bishop Imana irambwira ngo nimwebwe sigaranye nimwamemukira nk'abandi nta bandi niteze bisoba biheze. Iyo ngora singora kubera ko ari kintu niteze ndazi ko mfise umwanya muto. Nabasomeye ijambo rivuga ngo data arakora nanje ndakora. Ahantu hose Yesu yagiye agira nibazo n'abanyedini bashaka gukurikiza urutonde ruhasanzwe, gukurikiza ibyagezwe by'isabato. Mugarabaza ninde bafise umwana, ninde bafise igitungwa komtako kikagira ikibazo akantugitabara ngo uri ku isabato. Reka abwira ishengero nta sensibilité tugifise yo kubabazwa n'abantu bari ko barababara. Haleluya. Haleluya. Yohana igice cya 5 n'amajambo akora ku mutima wanje cyane. Yesu aza ku kidengeri Betesida asanga umugabo ahagwariye amaze imyaka 38 ans. Aramubaza urashaka gukira? Kwera igikomere umugabo yari afise imyaka 38 yamara karabona bariko barakira bamucako. Hari gihe bigusaba ko ureka abandi bagatabagwa mu gishingo cy'iwawe. Uyu mugabo yishuri nyinshi dahwanye n'icyo Yesu amubajije. Amwaje turashaka gukira yari kwishura yego. Mugabo yishuye ngo nta muntu ufise. Gikomere. Shaka babwira uyu munsi eje gravity n'abandi bose bashaka kuba baje n'uyu munsi haracyari hamaka be nayo batagira abantu. Hari abana b'abakobwa batwaye amada kubera babuze abantu. Umwana umwe ambwira ukungene yagiye gusambana n'umugabo angana na se. Tamaze ivyo wabikoreye iki? Arambwira ngo nashaka minerval kugira ngo nige. Biratworohera kuca dushoka duca urubanza. Mugabo nta munsi n'umwe Yesu yigeze ashira imbere kubona igikorwa cyakozwe atabanje kuraba icyatumye ico gikorwa gikorwa.
kuko niwo mutima w'Imana. Aravuga nagiye gukora ivyo kugira ngo ngene niga. Ishengero turihe dufise amahera yo kwirirwa ku maplage, guhindura umuhuzi uko bukiye ko bwije, abantu bariko barapfa. Kubera kungena abantu bari desespere muri kino gihe, umwaraza arambwira ngo nabaye oblige yo kuba umupede kugira ngo ushobore kuronka ukungene mbaho. Cyo gihe twari duhuye mu ibarabara zariruka inyuma y'uwanje, ambwira apote yabonye ubutumwa bwanje kuri televiziyo, aravuga ati tabara ubuzima bwanje. Cyewe ninjiye mu bintu ribaza ngo ndiko nshaka umwene mbaho, mugabo ngeze ahantu habi. Awe cyane bararushe kubera iki? Absence ya justice. Aya marira y'amaborogo, garuka muri Yohana, aya marira n'amaborogo abwiza kuba karakterisitike y'ishengero rikora ibikorwa byo waritumye hakibona papa. Mwayima ndagusaba amajambo muri katevende tuyagaruke ko ya ndagusaba genda muri Zaburi ya 82 ndagusabye murongo wa 2 iti muzogeza he kugoreka imanza no gutinya abanyakibi ku kigohe. Imana ikirabwira abacamanza muzogeza ryari? Mucira imanza umugoyigoyi n'imfuvyi, mucira impazwa n'umurushwa imanza zigororotse. Iki ishengero riri mutabara umugoyigoyi n'umukene. Umugoyigoyi hagati aho n'umuntu ari febre go kumwihanganira. Mubakure mu maboko y'abanyakibi. Mugira iki? Mubakure mu maboko y'abanyakibi. Abo mbwiye rero aho n'Imana ariko iravuga ntaco bazi, ntaco batahura, bagendagenda mu mwiza, amatanguriro yose y'isi aranyiganyiga. Ni je ubwanje navuze nti muri Imana baba kwibaza ko ivyo vyose baje kuvuga hejuru atavyo woshobora, ariko agaze kubwira niwe nyene ubwiwe yivugiye wewe kanje wewe wokora nka uri Imana. Wewe wokora ibikorwa vyanje nk'Imana. Yego wewe wogaragaza ubuzima bwanje nk'Imana. Uhindura mugabo dufise gutinyira amagara yacu, dufise gutinyirira ubugingo bwacu. hari ubw'agaciro bwose. Duheze muri Imana mwese muri abana bisumba vyose, ariko muzopfa nk'abantu, muzotemba nk'umwe wo mubaganwa. Muzopfa nk'umwe, muzotemba nk'umwe wo mubaganwa. Shaka ugeze ngaho umwanya bamaye wageze kumurenzo ugaruka kubandanya kuba Mungu. Mugabo ndafise iki kibazo kimwe gusa shaka kutahana. Urashobora kuba umuntu Imana yiteguriye gucishirizamo, bivuga ngo Imana iri mu ijuru icishiriza mu bantu bayo kugira iboneka abantu botabara. Uriteguye ko Imana igucishirizamo? Mwami Yesu, kuko nico kibazo umunsi gihari. Ikidengeri Betesida kirahari, umumareko kuzikura amazi ibitangaze bigakoreka arahari, ariko habuze umuntu Imana icishirizamo. Tushobora kuja kuzana uwiwabo abari wakira mu gishingo c'uwatazi. Mwami Yesu, Imana izoduhembera ivyo twikoreye ivyo twakoreye abacu, ariko Imana izoduhembera ivyo twakoreye abandi. Nta kinshati mu marayika za kwa Korneliyo ngo ugusenga kwawe no kugirira ubuntu abantu benshi
vyaraduze vyubaka icibutso imbere y'Imana. Imana ahicishije amaso yabona ico cibutso. Uri umuntu Imana ikeneye. Ni wowe Imana yazanye, ni wowe Imana ifise. Mwami Yesu, niwe mucamanza ifise. Mana y'icubahiro, nimba utinye kubagobotora amaboko y'umunyakibi nta wundi, kuko ab'Imana ikirarondera muri kino gihe n'abafise umutima w'ubucunguzi, n'abafise umutima w'ubutabazi. Isengesho ryanje no kwishengera tugaruka ku rufatiro rwa kera. Mana we, inzira za kera hari igihe nazovyibagira. Twarashobora guheba ibindi bintu vyose ko turasengera umuntu ishengero ryose, tugahagarika ibikorwa vyacu, tukaza atakindi kituzanye atari kwinginga Imana kubw'ikibazo c'umuntu. Nta musi n'umwe ivyo bikorwa twabikoze tutabonye Imana ikiratabara. Mwami Yesu, hari ivyo tubona mu mbabare, hari abantu tujana ku mpanda batari kuja ku mpanda kuko babuze umuntu. Bishop mbabare just umunota umwe gusa. Ngwino papa, ngwino. Yesaya 59. Yesaya 59 murongo wa 15 n'umurongo wa 15 na 16 haravuga ngo ni koko ukuri kurakamanganye, kandi uwuhunze ibibi aba yinyagishije. Ibaze ahantu aho umuntu wese ahunze ikibi. Mana we, uwo muntu aba yinyagishije. Mana we, tugire imbabazi. Umugabo wese Imana ihezagiye mu bifadika guhunga ikibi cuko yoca inyuma umugore wiwe canke yorenga ibigo mukabuka abandi bakorana bimwe, acacika sibe. Ariho bigeze kubwira ngo nimba uri feble udashoboye kudraga tuzomukuzanira. Ico gihe turimo ukuri kurakamanganye. Dukeneye ibiryohera amatwi y'abantu, dukeneye kwizeza abantu Imana itanatubwiye ko izobakorera kugira ngo bazi, kuko abantu benshi bari desespere. Umuntu wose ashatse kuvuga message tumbereye, uyo muntu aba yinyagishije. Akwivuga ngo uhoraho yarabibonye biramubabaza, kuko atabiroranye biriho. Umviza 16 acavuga ngo kandi abona yuko atamuntu ariho, atangazwa nuko atawo kubahagarikira. Nico catumye ukuwe kuboko, ariko yazanishije agakiza kandi goroka kuyiwe niko yishimikije. Mucongereza avuga ngo ntiyigeze abona umuntu yoshobora kuinterceda. Isengesho ryanje nuko muri no misi wowe umuntu Imana igiye kwironkera. Ivuga ati nabomye, yarabwiye Samwe nabomye umuntu afise umutima uhwanye nawe. Nabomye muri commentaire bavuga ngo nari ngize igihe ndiko ndarondera nabuze, finally I have found a man after my heart. Hamwe uyu munsi Nyongazima n'umwanya Nyongazima ndaziko zirikozera nyurangana hano hantu. Imana irakubona nk'umuntu ivuga ngo nabonye umuntu afise umutima uhwanye no wanje, nabonye umuntu afise umutima havuye wanje acasubiwe, nabonye umuntu ashobora kubabazwa n'ibiriko birambabaza. Iryo niryo shengero Kristo ashaka. Dimanche nzobabwira ishengero irresponsable, ishengero irresponsable, irresponsible church and a responsible church. Niho nzoragiriza ino seminere yanje. Hallelujah. Ariko ndazi ko nabaje inyuma yanje bafise vyinshi biteye ubwo bihambaye mukeneye kumva. Yego cyane. Munyemere dukomera amashi menshi ijambo ry'Imana. Menshi cyane, menshi. Oh, shengero bongundiye dusenge, ngomba dusenge. Iyi ni message yo gusenga bene data. Iyi ni message yo kwigaya.
raba umuntu muri kumumubwire ngo hagarika kwibako, harageze ko wivako, harageze ko wivako, ubone entereza waduhamagaye, ubone entereza umwami wacu. Ndashaka mwunamika imitwe yanyu. Iyi mesaje si mesaje yo gutwenga, yo gufata minenego, yo kumva umenga mukozi w'Imana yavuze gusa, yavugiye mu mutima w'Imana. Ni mesaje yo kwigaya. Harageze, yari karavuga ngo manumva ijwi rimbwira mu mutima ati babwire bahagarike kwibako. Harageze ko ishengero ryivako, riguma ryiyugaraniye aho, jewe Mana, jewe Mana, jewe Mana, jewe n'abana banje, jewe n'umufasha wanje, jewe ivyo ukora byose ni wewe. Bene data, ntiduhamagariwe kuvuga ubutumwa gusa, ubutumwa buvugwa mu nzira nyinshi. Hagarika kwibako, hagarika kuguma wibona wewe, hagarika kuguma wumva umenga ni wewe gusa, ibintu byose bigarukira kuri wewe. Imana yibwira ati ndi disponible, nditeguye, nkoresha uko ushaka, nkoresha uko ugomba. Ndashaka numva uri kurasenga, twunamika amaso, mumpereze iminota ine muzaba mukoze. Ntitwova ku gicaniro twumvise ubutumwa buremereye nk'ubu, ntitwova hano hantu atakwigaya. Ubu ni ubutumwa bwo kwihana ku muntu wese, uhereye kuri je ndiko ndabikubwira. Ubu ni ubutumwa bwo kugenda, nitwanava ngaho ugeze mu nzu yawe ufata umwanya ufukame, ubwira Imana ngo mbabarira, ndikunda, mbabarira nguma nibona jewe gusa, mbabarira natakaza inshingano, mbabarira mwami, ndashaka kwivako, ngomba kwivako, ngomba kwivako Mana. Bibiliya iravuga, Pawulo yaravuze ngo mu gihe cyanyu abantu bazokwikunda, abantu bazokwikunda, mu gihe cyanyu abantu bazokwikunda, abantu bazokwikunda, mu gihe cyanyuma abantu bazikunda cyane. Abandi ku ruhande bariko barapfa, ku ruhande hari imfuvyi, impahazwa. Uburyo bwawe bwofasha, ubusho busigaye buri ahantu hose. Ariya mugwayi yakize ariko afungiwe mu bitaro kubera yabuze amafaranga 200,000. nawe uri ngaho, ku munsi ushobora kurya 500,000. Kwibako, kwikunda. Ndabasavye usenga ubwira Imana ngo Mana tugirire imbabazi. Abapapa n'abababa muri ngaha, abamama, imisore, inkumi, ndashaka ufata umwanya wo gusenga, ndashaka usafata umwanya, ndakwingize ntiwihute, ubutumwa buraremereye. Imana ivuganye, umviriza, abantu batariko barakora inshingano z'Imana ngo bazopfa nk'abantu, ngo bazotemba nk'umwe mu baganwa kubera utariko urakora inshingano. Turakenyuka kubera tutariko turakora ibikwiriye. Hari abariko barahazwa mpari, hari abariko barapfa mpari, hari abantu bashonje inganguma ndazimena. Narasize mu isi, narabacunguye sinagenda ndabatwaye, naragucunguye sinagenda ndagutwaye, naragusize kugira ngo usigare urakora ibikorwa vyanje. Nagusize mu isi, n'ubu ndahakuzigamiye ariko nkarondera ibikorwa uri kurakora nkabibura. Nagusize mu isi kugira utabara ab'isi, nagusize mu isi kugira ngo uhindurire amateka abantu, nagusize mu isi. Numva hari ugukorwa ko gukomeye cyane, numva hari ugukorwa ko gukomeye cyane. Ntumwa y'Imana, watumwe kandi watanze nk'uko watumwe. Ahasigaye ni twebwe, ahasigaye ni jewe, ahasigaye n'uyu ari ngaha muri iki cyicaro. Mbega yumvise Imana higera ahantu heza kuvuga aya majambo, hame ikavuga ngo abo mpejeje kubwira ntacyo batahura, abo mpejeje kubwira nta bwenge babishizemwo, abo mpejeje kubwira nasutse amazi ku mbata, bikunkumuye bagira basohoke basubire kubaho nk'umenga n'ibisanzwe. Abo mbwira ntibatahura,
abo mbwira ntibariko barumva, ishengero ry'uyu munsi ntiryumva, riraza rikitaba Imana ariko ryicara imbere yaryo Imana ikavuga ntiryumve. Imana iravuga ngo abo mbwira ntacyo batahura, abo mbwira ntacyo bumva. uraba umwanya Imana imaze umwanya iriko iratwingingira mu ntumwa yayo, umwanya imaze iriko iringingira mu musavyi wayo, ariko uze gusohoka ngataco wumvise. Shengero Pawulo yageze ahantu aravuga ngo abakuru n'abahambaye bigira ubwenge ku ishengero, abakuru n'abahambaye n'abashizeho kugira ngo bigire ubwenge ku ishengero. Ishengero ni ikintu gikomeye birenze urwego. Ishengero iyi si irafunkisiona kubera ishengero riri hano, isi iriko irakora kubera umugeni akiri mu isi. abo mbwira ntibatahura icyo ndiko ndavuga, ariko nibyo nabibwiriye ngo muri Imana muri abana wisumba byose, ariko muzopfa nk'abana b'abantu, mutembe nk'umwe mu baganwa. abo mbwira ndashaka dusema, numva sinzi, ndagusavye reka kubifata minenegwe. uyu mwanya ntawuzi, ibiri imbere yawe ntavyuzi. Imana nishobora gufata umwanya ungana gutya ikuganiriza, ariko ngo niyumve. uri ishengero ryiwe, uri ishengero ryiwe. Mana tubabarire, Mana tubabarire. inyuma yo kutubabarira Mana dufashe ivyemezo, inyuma yo kutubabarira Mana dufashe ivyemezo. umwe wese ku mutumba wiwe araba igikorwa ciwe, umwe wese ku mutumba wiwe araba uburyo ariko arubaka. Mana aya majambo umusavyi wawe ahejeje kutubwira kuva atangura kuwa Mungu, niyo majambo maze igihe ndiko ndabwira ishengero, niyo majambo maze igihe asirikira hagati yacu, aho twiyumvira ku bwami no kugororoka, aho twiyumvira ku butame ko atari ubw'ubusa mu mwami. ni bande bariko baratama kubera ubwami? ni bande bariko baratama kubera Kristo? ni bande bariko baremera kuboroga? ni bande bariko baremera cyangwa turi kumwe n'ab'isi turiko turanezerwa, turi muri buyenge? hari ukwivanga kw'ishengero. ab'isi bari mu boîte n'ishengero ryarinjiye muri boîte, ab'isi bari mu mahoteli n'ishengero ryaragiye mu mahoteli, ab'isi baraborewe n'ishengero riraborewe. tugirire imbabazi Mana, tugirire imbabazi. twebwe tubayeho kugira ngo tuboroge, kugira umubabaro wacu uzucikire umunezero. nico watubika ishengero niri mu munsi mukuru, ishengero riri mu kuboroga, ishengero riri mu gise, ishengero wakoze mpemu yera, wakoze kuvugana natwe. ngirira ubuntu aba bantu bicaye ngaha bakumve Mana, ngirira ubuntu imitwe yicaye aha, aba bacamanza washizeho, utu tumana duto twicaye aha twumva imvugo yawe. ngirira ubuntu batahure ko turi muri ministeri ya justice Mana, duhagarariye justice yawe mu isi Mana. ngirira ubuntu umwe wese ari ngaho atahura imvugo yawe. erega we ntusobanye ibintu, utubwira imvugo yumvikana. tugirire imbabazi dushoboze,
komeze kubana natwe. Tumenye ko ivyo turiko turiruka inyuma ari guhahamira umuyaga, ivyo turiko turubaka tuzobisiga, ibiduga bihambaye tuzobisiga. Bamwe hari bigenda bibica, babiguze kugira ngo babivyimemo babinezerewe, ariko bikabasimvya imisozi. Amazu ariko arakokera ku bana aribo bayubatse, za Nyamugigima, za Tsunami, kugira ngo Mwami ugaragaze icubahiro cawe, utwereke yuko ivy'isi ari ubusa. Nta na kimwe twavuye mu nda y'abavyeyi bacu twambaye ubusa, turi ubusa. Tuzova muri iyi si uko nyene ata kintu na kimwe dutwa. Ese twomenye yuko twebwe n'ivyacu vyose bikwiye kugukorera, bikwiye guhinduka Mwami igikoresho cyo kugira ngo ubutumwa bwawe bwamamare. Ese twomenye ko amafaranga n'imiduga yacu n'amazu yacu, ifungurwa dutunze, imirima dufise, ubworozi ari igikoresho waduhaye kugira ngo izina ryawe ryamamare. Icoma tugatahura gutyo, icoma tugatahura gutyo, ibindi vyose no guhahamira umuyaga. Abantu barabiruhiyemwo, abantu bararusha, bagendanwa amadroge mu ndege, abantu bararabitera inshinge baryama mu mashato, mu mavira, ariko akamanza kwitera inshinge kugira ngo asinzire. Amahoro atangwa nawe, gukora igikorwa c'uwadutumye niko karuhuko k'imitima yacu. Uragahezagirwa Mwami, uragahezagirwa kubw'uyu mugoroba, uragahezagirwa kubw'ibi bihe Mana. Shishikara kutuvugisha, shishikara kutuganiriza, bandanye uvyure Mana. Uriko urazana ikanguro, uriko uravyura imitima yari isinziriye, uriko urakangurira imitima y'isengero Mwami Mana yacu kumenya misiyo yacu, kumenya ko hari ico wadutumye. Umugisha no kubimenya, umugisha no kubikoreramwo. Shimwe n'icubahiro biza mu izina rya Yesu. Mugire ijoro ryiza. Tuzosubira ku munsi w'ejo isaa 11:15. Abasanga mushishikare kuza murashika kare, mugwane shaka kuza kare.